mu bavuze ijambo mu muhango wo gushyingura umurambo wa nyakwigendera Perezida Nkurunziza harimo umutegarugori we asize Denise Bucumi Nkurunziza, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Kassim Majaliwa. Mugenzi wacu Eloge Wilikaneza yarabikurikiranye. Indirimbo zo gucura intimba nk'iya korale y'abakozi bo kirimba ca Perezida nizo ziriwe zirasamirana ku kibuga citiriwe Ingoma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, habereye imihango nka yose yo gusezera irya nyuma Perezida Pierre Nkurunziza. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yamusimbuye yahagije ubutwari bwiwe amugereranya na Ntare Rushatsi umwami wa mbere w'u Burundi hamwe n'izindi ntwari nka Rwirwa Gasore yagwaniye ukwikubukira na Melchior Ndadaye yazanye demokarasi. Yavuze ko ahomvye umukunzi akaba n'umuhanuzi w'ikirenga. Ntiturizwa n'ubusa, turizwa n'ikirukuri. Turira umukunzi yadukunze ururengeye ubwo tumukunda. Nkurunziza ari nkinzo ikingira itekane ry'akarorero k'indongozi nziza, n'umukunzi Somambike, umukunzi pampe w'u Burundi. Iyo Imana yari kutugisha inama kabanamba swe twari gutanga. Umurimyi w'amasaka ntatangura kugesa ibishishi ahera nyabona kuyarimwo. Reka twiremeshe mu kuvuga tuti wamwiyegereje kare kuko ari umweranda, abanyakibi ntibahava bamwandukiza. Jewe ubwanje ndahomvye umuhanuzi mukuru, umwe abazwa vyose akabazi n'akari mu nda y'ingoma nk'uwayikanye, wa wundi amenye icasongoyihwa. Ndayishimiye yumvikana mu ijwi afite agahinda kenshi akanagira ahagarika kuvuga amosozi akagenderanira mu maso, yanagize ivyo atangaza n'ivyo asaba abarundi. Nk'uko wabiduhimirije tuzobugamburukira mu gusozera igikorwa watanguye, twubake ikirimba hambavu y'ingoro dushitse rya sezerano ry'igiseke gishigikiye kandi gishishiriye mu ntumbero yo gutera itekanye n'icubahiro Petero Nkurunziza. Nk'uko nawe atahengeshanije kuri dutera, tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka. Turasavye umuntu wese azoca hafi ya kiya kibanza aruhukiramwo, yaba ugenda n'amaguru canke ugenda n'ibihinda, guhagarara akazirikana iragi ryiza dukeshanye n'icubahiro Petero Nkurunziza. Umupfasoni wa nyakwigendera nawe yashimiye cyane umuryango wa Perezida Ndayishimiye na leta umunega wiwe yararongoye ukuntu babaye hafi. Mu isengesho ryiwe Denise Bucumi Nkurunziza yashimiye Imana ko nagize amahirwe yo gufuha wiwe mu gihe atari bose bayabona. Abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira, urabashoboza kuyoboka no gushigikira Samuragwa yasize, kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko. Turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse. Harabafishije ntibahamba, natwe harabo twafishije ntitwahamba. Turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse. Umupfasoni Denise yabonetse aremye cyane, yanavuze ikindi kintu kimunezera n'imfuvyi asize. Ikindi cyaturemesheje, twaravuganye n'abana turavuga ngo nimureke dushima Imana kuko nyakwigendera agiye atahemukiye umuryango, ntiyigeze aduhemukira kandi ntiyahemukiye n'igihugu. Kuko yahemukira igihugu twari kuba hano ariko kandi tumaramaye. Ikindi naco yarangije atarushe cyane. Ikindi dushimira Imana nuko atapfuye urupfu. Twarabonye abakuru b'ibihugu bamwitangiye imbere bapfuye nabi, bapfuye urupfu rw'agashinyaguro. Ibihugu vya Tanzania, Kenya, Congo Brazzaville, Guinea Equatorial hamwe na Zambia vyarungitse intumwa ziri mu mupfasoni wa Perezida wa Zambia asanzwe ari umugenzi cyane wa Denise Nkurunziza. Umushikanganje wa mbere wa Tanzania yavuze ku giti c'abashitsi. Kassim Majaliwa yagize isezerano. Moja kati ya kazi kubwa ambayo ameifanya na ameiacha ni pale ambapo alizungumza na Rais Dr. John Pombe Magufuli, mwenyekiti wa nchi za SADC. Alibiomba kimwe mu bikorwa yakoze kandi asize nico baganiriye na Perezida John Pombe Magufuli ahagarariye umuryango wa SADC. Yasavye ko Burundi buba umunywanyi. Turababaye ko aseze y'isi bitarakorwa, ariko ndizeye nyakubahwa mukuru w'igihugu kuzobishitsa. Twebwe Tanzania munsi y'uburongozi bwa Pombe Magufuli tuzogufasha kugira ngo Burundi buba umunywanyi wa SADC, kugira ngo dukomeze iragi ry'ico gikorwa yatanguje nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Yaratamiye cyane kubona Burundi bwinjira muri SADC. Ikiwa pia mwanachama wa nchi za SADC. Niko Bwana Majaliwa yashikirije.
Perezida Nkurunziza yasandavye kuwa 8 ku kwezi akaba yokwije imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Asize umukenyezi n'abana 6. Umuhungu we w'imfura Keri Nkurunziza akaba ari muntu wazangabo z'u Burundi afite ipete rya lieutenant, n'uyu munsi akaba yabonetse mu mihango yo gufubase yambaye impuzu za gisirikare. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Umurambo wa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza washyinguwe ejo kuwa gatanu i Gitega, umurwa mukuru wa politiki. Perezida Nkurunziza yitabye Imana ku itariki ya 8 y'uku kwezi mu bitaro Ekarusi. Leta yatangaje ko yazize indwara y'umutima. Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi yakurikiranye umuhango wo gushyingura. Iyi nkuru turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Ivyo birori ahanini vyari bigizwe n'imigigwa ya gisirikare mu kibuga c'umupira w'amaguru bitiriye Ingoma mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike. Hagaragara abaserukira intara zose zigize Burundi, bose mu myambaro yera hejuru. Mu maso bagaragara ko bafise agahinda, bamwe bavuga ko bitarabaja mu mutwe ko nimba Nkurunziza yoba yarapfuye batazongera kumubona ukundi. Abandi bumviriza amajwi y'amajambo umuhisi yahora ashikiriza mu matelefone ngendanwa bisa nahara kumwikumbuza. Ikikujwe ku mpande n'abasirikare mu rwego rw'abajenerali, imodoka ya gisirikare ifise isanduku irimwo ikiziga c'uwahora arongoye Burundi Perezida Nkurunziza yashitse ku kibuga Ingoma isaa 5 zirenga gato. Igihe babona ikiziga imbere mu modoka hari kwifoto ya Petero Nkurunziza, hari abarenga 10 bikubise hasi. Ku mpamvu z'umubabaro bibaye ngombwa gusaba ubutabazi Croix Rouge n'igipolisi kijejwe gukinga impanuka. Amasengesho yari menshi. Turagusavye yame abera mu ngore z'igihugu, murabe byiza aba washimye ko batuze imbere badufashe kuri kuzigama iragiwe nziza, maze nawe ahuri muri mpera y'intungane umuharire ibyo atashoboye gushikako kubera ko kumbure abandi bamubereye intambamye cyane wenyene nk'umwana w'umuntu bikamusiga. Inyuma y'amasengesho y'abaserukira amadini ya Katolika, Protestani n'Abisilamu hakurikiye amajambo uhereye ku mukuru w'igihugu, userukira umuryango w'amaraso n'uwaserukiye umugambwe CNDD-FDD. Ivyo birangiye hakurikiye kunamira umuhisi Nkurunziza guhera ku mutambukanyi wiwe Perezida Evariste Ndayishimiye n'izindi ndongozi z'igihugu na bamwe mu ntumwa z'ibindi bihugu bari bitavye ivyo birori. Ibirori vyo kumwunamira ku kibuga citiriwe Ingoma vyasozerewe n'imigwigwa y'igisirikare yo gutanga icubahiro yakozwe n'intwazangabo zo mu rwego rw'abajenerali mu gisirikare. Mu mudiho w'ingoma za gisirikare, imodoka itwaye ikiziga ca Perezida Nkurunziza ikikujwe n'abajenerali mu gisirikare batambuka gisirikare n'imiduga ireruye abategetsi baherekeje kiziga basohotse mu nyubako z'ikibuga citiriwe Ingoma berekeza ahateguriye gushinguramwo umuhisi Nkurunziza Petero yahora arongoye Burundi. Ni kibanza kiri muri quartier ya Musinzira hagati mu gisagara ca Gitega, kwibarabara riva mu gisagara ca Gitega rija mu ntara ya Karusi. Hongeye gukurikira imigigwa ya gisirikare yasozerewe no kurasa ibisasu vya muzinga 21 vyaturitse bariko barururutse kiziga mu ruhafu. Ibirori vyo kumushingura vyasozerewe no gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa yiwe uhereye ku muryango w'amaraso. Umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye yavuze ko yagize ubugwayi bw'umwanya muto bituma umutima uhagarara.